ivyo ikiringo c'imyaka ishika ibiri gusa n'inusu ndiko ndabikora twashoboye kunguka abandi bantu benshi baza tugakorana ariko nobwiza ukuri ko natangwe DJ nyene mu Gaciro Media mu buryo buke bushoboka ndaraba bigenda bihinduka buke nka shokuru two guhemba umukozi umwe two guhemba babiri batatu gutyo biguma biduga uno munsi turi staff y'abakozi batari bake ivyo byose rero ndabikesha ndabikesha urubuga rwa YouTube niyo nibaza rero ati none ko urubuga rwa YouTube je mbona rwambereye umugisha runo rubuga rwa YouTube ko mbona gwagerageje kunkemurira bimwe mu bibazo none kicamfashije je nandi bose no gifashije abandi bene wacu b'abarundi turi mu bihugu aho usanga umuntu amenye ikintu bije bibakanywa ababo afuma kibwira wiwe gusa canke nawe nyene nta kimubwira akagihora ariko numva atari bwo abo sibo bantu igihugu gikeneye sibo bantu Afrika nayo nyene ikeneye niyo nibaza rero umunsi umwe nzicara imbere ya kamera ibintu ndabiganiza abarundi hari abantu ngaha mu gihugu bakomeye muri bijanye n'ama YouTube binjiza abagenza amafaranga menshi nanje ubwanje agenda biraba nkavuga nti eske ibi bintu burya abantu barabizi bo sinza kubabwira uwo ari we mugabo reka ndabwiza ukuri ko hari umuntu ngaha nzinjiza $5000 hari undi nzinjiza $8000 hariho n'ushikana $10000 aho ni kuvuga ni mu kwezi kumwe iyo nubwo ari wa YouTube ndibuka za 2018 gushikangira 2021 hatanguye abarundi benshi baragira ama YouTube channel benshi ikibazo nawo menye namwe bari babifisemwe barabikoze wina natara bashobora kumara umwaka abandi amezi anga yaca biheba bakabivamo so bakoze ivyo batazi turakunda kuvuga ati les entrepreneurs mufata ama risk mbwa nukuri ndabwiza ukuri ntuzufate risk mu kintu udatahura uzokoze koza ari bicane ni muze tuzobigisha ama pratique ama tuweze tunabaherekeze muri uwo mugambi mumaze kubitangura tubaherekeze donc tuzoguma tubafasha ibijanye n'ama consultants kugira ngo bizo turyohera tubonye twararamuye tubonye ivyo turiko turagira abo twigishije nabo bateye intambwe rero mukibaza ati none habuze iki yeske ko mpora mu rwaruka rwinshi ruvuga ko rushomereye rwabuze akazi none akazi mbere kazona guhemba menshi arenza yo guhemba la fois passée mwarabonye ikiganiro twahaye witwa Jay kino gihe ariko atembera bino bihugu vya Aziya agiye kumara amezi 6 ariko arazunguruka bijya bihugu none bagenzi kuzunguruka mu bihugu biteye imbere nka za Singapore, Indonesia, Dubai n'ahandi henshi eske mwibaza yuko ivyo zose ni YouTube bikora namahera yinjije muri YouTube Okay, yes. Ndabaramutse, ndabifuriza amahoro y'Imana n'abantu. Maze yongereka amagara meza n'amafaranga ni wa Mungu wanyu omvishanjuma reka ndabaye ikaze cyane. Saba abashasha mugire subscribe cange uhamenyereye ku Gaciro Media utari bwayigire ugusabe kuyikora yatu umuryango munini w'abarundi basangizanya ubumenyi n'ivyiyumviro ndema butunzi tugakarishanya ubumenyi tugahanahana ibintu byinshi bigiye bitandukanye hano ku Gaciro Media nkuko mubizi ni televiziyo tubasangiza ama opportunité tubasangiza nabiriya bitandukanye no munsi opportunité tuzanye tuje kwisangiza hanini ugwaruka hanini murazi bagenzi kubamaze ngira ngo ikiringo kinini badukurikirana nyuma yuko tuzungurutse igihugu cyose donc 2023 twaje kubona byinshi turavuga tuti none mbega ugwaruka tworufashiki muri ibi twashoye kubona kuko kubwanje ibuye riserutse ntiriba ricisha isuka bityo rero twaje dushiraho societe y'ugwaruka ruri hagati y'imyaka 18 na 35 iyo societe no munsi ku kivi yitwa Action des Jeunes Burundais pour le Développement mugabo twaratanze ikiringo cy'umwaka wose turiko turakira abashasha
ubu imiryango yashoboye kugara ariko kandi nokeza cyane abafashe ya mbere kujana no mugambi uno munsi rero bagenzi ngarutse kugenda basangiza ikindi muri turi mu gihugu gikinyemwe ubuzi uko vyahora kera siko bikimeze umugani w'abarundi bavuga ngo amase ya kera nagiho mu rutaro kera ndibuka ko bakuru bacu wasanga bababwira ati genda mwige niho muzoronka kazoza keza ariko benshi barize birangira kakazoza keza katabonetse kubera ko bananiwe kujana n'igihe gihe rero naco ni kindi kintu cyo gukurikiza cyane cyane iyo uri kuragana inzira y'iterambere rero nkuko twamatu basangiza mu opportunité reka uno munsi twereke akaryo runo gwaruka nihereye ko jewe Omdi Changement ibi byo kuri ama media moderne mu binyamakuru biri moderne nabitangwiza 2017 nkiri umunyeshuri muri secondaire bakamaho ndimenyerereza ndagenda bimenyera ndabigiramo ubumenyi bwinshi gihe kimwe ndavuga nti ubumenyi hamwe no bukoresha no ndiko ndagira nabi bene wacu kuko murabizi igihe cyose uri umukozi ahantu ukora muri vision y'uwundi rero nayo bitandukanye cyane na vision yiwawe ivyo nakora nabikora just nyene kubera takundi mugabo numva atari byo nkwiye gukora ivyo numva ko nkwiye gukora ni ibinyane nahavuye nkora mu Gaciro Media ku batuzi nibaza ko benshi mumaze kwa kuronka bibafasha byinshi ivyo ikiringo c'imyaka ishika 2 gusa ninusu ndiko ndabikora twashoye kunguka abandi bantu benshi baza tugakorana ariko nobwiza ukuri ko natangwe DJ nyene mu Gaciro Media mu buryo buke bushoboka ndaraba bigenda bihinduka buke nka shokuru two guhemba umukozi umwe two guhemba babiri batatu gutyo biguma biduga uno munsi turi staff y'abakozi batari bake ivyo byose rero ndabikesha ndabikesha urubuga rwa YouTube niyo nibaza rero ati none ko urubuga rwa YouTube je mbona rwambereye umugisha runo rubuga rwa YouTube ko mbona gwagerageje kunkemurira bimwe mu bibazo none kicamfashije je nane bose no gifashije abandi bene wacu b'abarundi turi mu bihugu aho usanga umuntu amenye ikintu bije bibakanywa ababo afuma kibwira wiwe gusa canke nawe nyene ntakina kimubwira akagihora ariko numva atari bwo abo sibo bantu igihugu gikeneye sibo bantu Afrika nawe nyene ikeneye donc niyo nibaza rero umunsi umwe nzicara imbere ya kamera ibintu ndabiganiza abarundi hari abantu ngaha mu gihugu bakomeye muri bijanye n'ama YouTube binjiza abagenza amafaranga menshi nanje ubwanje agenda biraba nkavuga nti eske ibi bintu burya abantu barabizi bo sinza kubabwira uwo ari we mugabo reka ndabwiza ukuri ko wari umuntu ngaha nzinjiza $5000 hari undi nzinjiza $8000 hari n'ushikana $10000 aho ni kuvuga ni mu kwezi kumwe iyo ndubwa ruwe wa YouTube donc amafaranga nova ngangiye kurondera iburaya ntibana yame cyangwa bakakura kama tax menshi bikagorana no kunushikayo nakoresheje itikire rirerire mwabiharwe neza cyane cyane ndabwira ugwaruka nibo bumva cyane cyane bijanye na internet usanga amafaranga urugiye kurondera hariya wo yinjiza uri ngaha kandi nivyo ubuzima burazimvye mu Burundi niko babivuga mugabo ubivuga wese abayibigeranije n'ikindi gihe runaka cigeze kubaho ariko nanone buno buzima buzimvye iyo ubugeranije n'ahandi runaka yagiye usanga atari ho buzimvye ngaha so cyo bibaza ngo mu gihe uba ushaka kwinjiza duca dufata $1000 c'amadolari consommation uko biri kose uza gusanga ni nkeya mugiye ugiye guhembwa $1000 c'amadolari muri biriya bihugu rutura uza usanga ayo niho nabaho ukwezi mugabo uri mu Burundi ni menshi rero bagenzi numva ntomenye ibintu ndavyigumanye jewe jenyene ikindi bagenzi reka ndabwize kuri internet ni soko ryagutse aho udafuja mugenzi wawe nta muntu numwe mufuyana nta konkurence nimwe ihari nta mukonkira numwe muzohahurira wewe
uzokora ucukure ubutare bwawe cyangwa uronderemo inoti yawe hama wirenganire n'uwundi abigenza uko mugabo nababwiza ukuri ko ari akaryo keza kugwaruka kandi tukaba twabugururiye imiryango mu Gaciro Media twabugururiye imiryango tugomba kuvyigisha mugabo mu buryo buri professionnel ndibuka za 2018 gushika ngira 2021 hatanguye abarundi benshi baragira ama YouTube channel benshi ikibazo nabo menye mu bari babifisemo barabikoze wina natara bashobora kumara umwaka abandi ameza nga yaca biheba bakabivamo so bakoze ivyo batazi turakunda kuvuga ati les entrepreneurs mufata ama risk mbwa nukuri ndabwiza ukuri ntuzufate risk mu kintu udatahura uzokoze koza ari bicane na rero turiko turabahamagara cyane ubugwaruka ni muze tuba bumenyi bwavyo ureke kuvyuka umunsi umwe ushika ukorokeramo mu bintu utazi ni ahandi ejo uzokora amakosa ukazusanga baragufunze kubera iki wagize byo utazi cyangwa ukore kuri YouTube yawe abantu ntibayikunde parce que uri kugira ibyo utazi cyangwa ukore binanira kwinjiza amafaranga uca utangura uyite kumiko ngo byabene ngo nta kintu wakoze ibintu utazi ngo rero tukwigisha ico tubasezeranya kubigisha conyene nivyo tuzohera hasi mu ntango kugira ngo umwanya tuzomarana nukuri guhera kuri A gushika kuri Z kubijanye no kwinjiza amahera kubijanye na YouTube tuzobibereka mugabo rero ntabwo ari kubigisha conyene ahanini ni pratique amateori emwe nukuri tutabeshanye turimo ubwenge bwinshi n'ubumenyi bwinshi utigeze bukoreshwa ni vyiza yuko no munsi twiga ibintu kubikora pana ko tubisoma no oya ni muze tuzobigisha ama pratique ama tuweze tunabaherekeze muri uwo mugambi mumaze kubitangura tubaherekeze donc tuzoguma tubafasha ibijanye n'ama consultance kugira ngo bizo turyohera tubonye twararamuye tubonye ibyo turiko turagira abo twigishije nabo bateye intambwe hari mu ubushize niho nibuka umwarimu yanyigishije mu mwaka wa 4 yarigeze kongira akantu keza ndibuka ko ico gena inagwaye ndaja mu bitaro ama hari mu gice cyanyuma nari inzu ubwenge cyane mu ishuri nama mba mu bambere canza rero gukora ikibazo abandi bose barahejeje kubera ico cizangire cyo kumpa ikibazo abandi bose barahejeje nagiye kumushimira la fois passée nawe ararira yameruka kera ntiyarazi ko nkibaho bivuze ko umunezero nabonye yagize yatangaye kubona isinzi ry'abantu yigishije kandi areze imyaka myinshi kamere imenyera ni imyaka hafi 200 ariko mu isinzi ry'abamuciye imbere ngo numwe wenyine ashoye kurokonesa ico yakoze rero nanje ndababwiza ukuri tuzobigisha umunsi namwe muzobona ko bibereye muzodutera iteka nuko Nyaragasa rero muze kwiyandikisha nobwira ko ibibanza bisa nk'ibiharuye nimwaza muri benshi tuzora ko tubigenza mugabo ibibanza dufise biraharuye Nyaragasa twipfuza ko byoba ubuzima byoba bero ubuzima parce que nanjye byambere ubuzima none ntibyaba n'ubuzima kuri je gusa bibera n'ubuzima nabo turi kumwe kuko turi benshi mu Gaciro Media turi benshi mbanje kwifuriza rero amahirwe cyane abazobijamo uya no babwiza ukuri muri kino gihugu cy'u Burundi nkunda kwibaza ati kuki none mu Burundi twama turi nyuma mu bintu byinshi byinshi turi nyuma kabisa murano nk'ibintu byonyene bijanye na information bijanye n'amakuru nyene donc gukora ibiganiro kugira iki muri kano karere dusa nkaho turi nyuma dusa nkaho turi nyuma abakoresha ama YouTube murabizi tu ivyo nitwo vyirangagiza rero mukibaza ati none habuze iki ko mpora mu rwaruka rwinshi ruvuga ko rushomereye wabuze akazi none akazi
mbere kazona guhemba menshi arenza yo guhemba sindabesha ndiko ndakora ibi iciza ndabikora ndabikunze hama sinibaze ko ari akazi na kamwe wo nkura muri ibi nyengura hantwaye mu kandi nivyo kunda donc ni muze rero tunamwe tubigisha ejo ina twabona mwateye intambwe no kuri bizoturyohera abagenzi bizoturyohera cyane la fois passée mwarabonye ikiganiro twahaye witwa Jay kino gihe ariko atembera bino bihugu vya Aziya agiye kumara y'amezi 6 ariko arazunguruka bijya bihugu none bagenzi kuzunguruka mu bihugu biteye imbere nka za Singapore Indonesia Dubai n'ahandi henshi eske mwibaza yuko ivyo zose ni YouTube bikora namahera yinjije muri YouTube ejo natwe ni mwatubona dutanguye gutembera isi hariya nari muze mu bimenye ni YouTube so none ge bagenzi ko dufite ugwaruka gwishira uciye ubwenge hari rumwe ruzi kuvuga harimo abatekinisiye harimo ni muzi donc wore wese tuzopima turabe impano yiwe tumwishe kumure na domaine ihuye nivyo nyene akunda ariko bikorera gwa byose muri YouTube nkubu mumbona ngaha ego je ndi kuri kamera none niumva ko ari umuntu ari nyuma ariko arafata amasanamu ivyo byose mubishatse ko tubigisha ibijanye n'ama video donc videographie photographie nibindi byinshi byo ari kama imijyangiro guruye kandi byose n'ubuzima donc jewe rero numva umengo igihe cyose nohora mbakaryo kuri bene wacu b'abarundi kubo byoshoboka ndahamagaye rero uwo wese yumva ko abishaka simpa kugwaruka gusa nundi wese yumva yo kwiyangaja akabikora yo welcome mugabo iconzi biroroshe cyane kuri urugwaruka impamvu mvuga ugwaruka nibo bantu ba mbere barinduka guhera hasi kubera kenshi na kenshi nk'abantu bamaze kugira imiryango kuza guhera hasi biramugumira mugabo runo gwaruka bakora tout partout nuko rero reka norohereze ngaha nibaza ko ibyo navuze bihagije uzoshaka amakuru yandi aramvuye arenzaya bazotwandikire kandi mugabo n'abari hanze nabo nyene turabafasha mu bijanye no gukira amashene ma YouTube kuko mu kanya gake abaronka hari hose naho yo baronka kanya k'iminota 30 hari ibintu byinshi runaka giye ushakora kandi kindi muri ibintu rega abantu bose beza kwitwaza ngo ni mitaye ngo no hava muri mitaye none muraze mu midishanje baho nahereye ko nahereye hasi cyane biteye ubwoba ahubwo donc ni ikibazo bari ubumenyi buke na sikesyo y'imitaye oya ico ntihagire n'umwe kigira inzitizi nuko rero abazobishobora abazobikunda tubaye ikaze cyane murashobora kudusanga aho dukorera ni muri ville ngaha mu gisagara cya Bujumbura muri biro 421 ni muri etage ya nyuma uzosanga turi kuri nimero 421 neza iyo etage turimwo bayita Excellence House iruhande ya Limitere neza ikabirabana na posta eko tubaye ikaze cyane cange muze kutwandikira kuri nimero nyene mbona ngaha kuri video turaheza tuboriyante nuko turazi ko badukurikira bari hano henshi sangiza no video abandi nizera ko niwe irungikira inshuti yawe uzomukorera ikintu ciza kabisa ciza zo gushimira azogushimira cyane abantu benshi bari hanze harimo abo mwasize bagenzi banyu batoye banyu bene wanyu bari ngaha bafashe kino kintu nabo bakijemo bafashe muzo kandi muzo bakorera ikintu ciza gitandukanye no kubagabira amafaranga kwarukira kwako nimura numva abantu bari hanze ngo urandukira ka $100 donc mwereka ahubwo aho iryo dollar we yo rirondera ngaha nyene birakunda nuko turabashimiye musangize ino video abandi muyaboneshe tumujyango munini turabakunda cyane mwari kumena Omdi Shanima bye bye.